mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Ndagwaye mwiriwe nshuti mugenzi mu gusana kw'ikiganiro Yesu ni inyishu. Ni ikiganiro cy'urwaruka utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasimana Kiza ndagutunganiriza nkabona musi bashikiriza ikiganiro mugenzanje Pasteur Samuel Sabimbona yagiranye n'umupfasoni Nifasha Godelieve, bakaba bahuriye mu Ruyigi ku mugwa mukuru wa Ruyigi, akaba asengera mu ishengero rya Vivante. Nuwo tuganire, reka tumakanya abanze yidondore. Amahoro neza cyane. Jewe nitwa Nifasha Godelieve, nkaba mba mu Ruyigi hano nyene ku mugwa mukuru wa Ruyigi, hanyuma nkaba nsengera muri Eglise Vivante yo mu Ruyigi. Uri nyishu Yesu, uri nyishu. Godelieve rero niwe turi kumwe mu kiganiro Yesu ni nyishu. Muri ico kiganiro Yesu ni nyishu hari abo barigeze cyumva. Ego ku by'ukuri nama ndavyumva kandi bikafasha. Harimo intahe nziza abantu bashinga, hanyuma bigatuma abandi bantu basubira ku murongo bakazigirako, kandi nanje naravyigiyemo. Ndumva yuko gushinga intahe ari bifasha cyane kandi bifise ikimazi. Ego cyane, uwo munsi rero ni wewe ushikiriwe kugira ngo ube muri abo bashinga intahe. Mbega nawe uremeranya natwe yuko Yesu ari nyishu? Ego Yesu ni nyishu cyane gose. Nanje narabibonye cyane gose. Yesu ni nyishu, nawe warabibonye. Uvuze yuko wabibonye, mbega wabibonye ryari? Je kuva ngitangura kwihana nagumye mbona ivy'urukundo rw'Imana, mbona ko Yesu ari nyishu. Nico gituma nagumye ndamukurikira kugeza n'izisaha. Ego umuntu yacabaza ati mbega Godelieve yihanye ryari, yihanye iki? Je mbere wanashaka nihanye nkiri umwana muto. Sinari nzi n'ivyo nshobora kwihana. Nihanye ndi muto ngifise imyaka ishika nko 15. Hanyuma mu kwihana kwiwanje nta muntu yambwiye ubutumwa bwiza, nta muntu nagiye kubibaza. Oya, ariko ni Imana yandondeye, yansanze aho ndyamye irampamagara, hama nanje nditaba. Ego wumvise ijwi ryayo canke watumwe ko umuntu? Je nari ndyamye, hanyuma nari maze igihe kinini nkaguma ndota ibintu, nkarota mbona ishengero riduga, abantu bakaduga simenye n'ivyarivyo. Muga nanje nkabona ndasigaye. Ico gihe naza ndajana n'abapfukanyi banje hoje nta mama nigeze mbona. Hanyuma nkura nzi ko mukuru wanje ariwe muvyeyi, hanyuma akaba ariwe tuza turajana gusenga. Hanyuma rero jewe ikindi gihe nkama nkunda gusenga, mfukama mvuga dawe wa twese, mvuga mwaramutse Maria. Hanyuma uwundi munsi mbona ijoro rimwe nk'imisi nkine igenda irakurikirana, nguma mbona abo bantu baduga. Hanyuma je ndibaza igituma ivyo bintu bimeze uko, kuko ijiho ntariko ndaduga. Hanyuma ndabimaramo imisi ifise ikibazo kinini cyane. Hanyuma ubundi munsi ndyamye rero nza mbona ijisho rininiya rimeze nk'ukwezi rininiya, hanyuma mugari karasa rikarusha ukwezi ukamengana izuba. Hama rero rinsanga aho ndyamye, riguma rintungira, rikandaba nkubikinda nkipfuka ndyamye mwene bikanka, nkasubira nkagororoka nkaraba bikanka, biguma biza mu maso. Hanyuma mu nyuma mbona ni ikintu kinteye ubwoba, ndakoma induru uwo mwanya mw'ijoro. Hama uwo muvukanyi aravyuka kuza kundaba, arabaza ngo nibiki, baragira ubwoba. Ndababwira jewe mbonye ijisho rikaze cyane nk'izuba, none je riguma rindaba igitsuri. Nca nkoma induru mvuga ngo hirira ikigongwe sinzosubira. Hanyuma rica riragenda. Mugabo muri ako kanya nyene naciye numva irindi jwi rimbwira ngo niwihana ibyaha vyawe. Hama ico gihe
ibyaha nari maze gukora naragenda ku ishuri binaniye nkaraba abandi ibyo bariko barakora hama ico kikambera ica kabiri aba bantumye kuvoma canke gukora utundi dukorwa narumva nyene ko jewe ntabinezererewe kubera ko abandi mutabatuma ari jewe jenyene hanyuma rero nivyo nari maze gukora hanyuma rero ndapfukama ndururuka ndapfukama ndavuga ngirira imbabazi ngirira ikigongwe ari kuwa kane bukeye rero kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa Mungu ca ndagenda kuri birometero 3 vyahomba ndatoroka sinababwiye abavyeyi iyo ngiye kubera ntibari kunkundira kuko kuri ako gatumba nta bantu by'ukuri bari bariho benshi bakijijwe bavuga ivyo vy'Imana mugajinja ndagenda nshitseyo bigisha amajambo y'Imana y'igihe ciherezo iri muri Matayo 24 nkamaje nca ndajugumira cane ndagira ubwoba hama nca mvayo nihanye nsavye imbabazi baransengera ariko rero mvuyeyo nashitse ndabwira abo muhira ntijewe rero buri nakijijwe nihanye nca mpera ngaho hari intambara muhira batabitahura mu muryango iwacu hari umupatiri ati ntibikunda yuko ivyo bintu vyobaho ko wewe uja muri ayo madini y'abaporoti kandi twebwe twakubatirije twaragufashije ntaco tutakweretse none ivyo wabigiyemwo gute hanyuma rero ndababwira gituma nabigiyemwo kuva ico gihe naciye ntangura kuja mu ntambara ngakubitwa nkarazwa hanze nkabohwa hanyuma bamaze kumboha ndavuga nti none Mana ibi bintu ndiko ndaboherwa nibiki ndiko ndabohwa nziriki ni gute je norara hanze bakandaza hanze mu mbeho atakintu na kimwe je mbona ndiko ndazira nokora iki kugira ngo ibi bintu bivanweho hanyuma mugabo nkiriko ndiyumvira ivyo nyene ndaye ngaho hanze nkaca numva umunezero mwinshi cane uraje umunezero urengeye umunezero nigeze kugira umunezero uruta igihe baba bangaburiye indya ziryoshe canke banguriye uduhuzu twiza uwo munezero kabisumba nkumva ko naho bofata umupanga bakantema kw'ivyo bintu ntobivamo reka turagaruka dushishikare mutubwire ingene uwo munezero mwawubandanije ariko tubanze tugaruke gatoya kuri ubwo buzima mwabayemwo mutaramenya uwo Yesu wewe wakuze utabona umuvyeyi abigeme kenshi batabonye abavyeyi hari igihe bahungabana we ntivyaguhungabanije ego cane vyarampungabanije je umumama wanje nabaye hatawe mbonye nta n'agafoto nigeze mbona hanyuma haragera n'igihe nkagenda no mu gitoke jewe mu ngundu y'igitoke nkaririrayo nkamera nk'umuntu ariko aracura intimba nkabona ubundi buzima ndiko ndabamwo butagira mama nta kintu ndimwo ndakora nkabona umenga nta nico nzovamwo nkabona ko umuntu wese naho yongirira iciza umenga angiriye nabi kubera ntagira mama ivyo vyarambayeko ariko wararonse umukuru wawe agenda arakubungabunga ivyo wavyigiyemwo iki mu rukundo rukwiye kuba hagati y'abavukana ku by'ukuri naranezerewe narabonye ko Yesu Kristo ari nyishu y'umuntu kuko kuvaje mbayeho nakuze ngwaragurika ariko uwo mumama ari we mukuru wanje aca aramfasha arangirira neza aranyitaho bituma mbaho ataco ndiko ndicuza ndizwa nuko ntagira umuvyeyi kubera yaci anyitaho agiye kubaka acagenda ntwaye aca mbera umumama asubirira wa muvyeyi yamvyara ntigeze mbona ego nuko uragize rero igihe uramenye Yesu uramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe aguhaye wa munezero wari kuravuga mugabo uwo munezero ucuvangwa no guhamwa igihe wari kurahamwa waremeshwa n'iki igihe nariko ndahamwa naremeshwa n'ijambo ry'Imana cane narakunda gusenga cane narakunda gusenga nkisonzesha ngasenga Imana nkongera ngasoma ijambo ry'Imana
ikindi gihe narigeze gupfukama ndabaza Imana nise Mana ko mbona je nkubiswe gakeya ngakubitwa 3 ku munsi nkarazwa ubusa nkarazwa hanze hamwe nosanga ndiko ndakurikira ikintu ntazi nogira gute nobandushije abandi bose kugorwa none Mana nyihishurira menye kuriho ibyo narabikoze kandi Imana yaranyihishuriye narayibonye. Yakwihishuriye gute? Wayibonye bisa gute? Iyo Mana mu kunyihishurira ndashima Imana ingene yagira bigenza yanshishije mu bihe bigenda bitandukanye. Ico gihe harageze igihe baranshikiriza umupatiri yari umudata w'iwacu, hanyuma acarankura ngaho hantu naba ahantu bita Ibwagiriza muri komine Butezi zone nyene n'Ibwagiriza. Hanyuma acarankura ngaho anjana handi hantu ntari bwo mbone kubera nari umwana muto, acanjana ahantu bita mu Gitwenge muri Cankuzo, antwara muri kuva y'abapadiri n'ababikira. Hanyuma amaze kuntwara gituma namenye ko Imana ari nyishu kandi igira neza ikataka ikanyihishurira. Yarantwaye arangisha inama arambwira ati by'ukuri mwana birashoka ko wagiye mu bintu utazi utamenya udatahura, ariko nagoma ndagutahuze igituma Imana bayikurikira. Arambwira ati gukurikira Imana urayisenga hanyuma urashobora guhitamwo nkuko twe twahisemwe niba wumva ukeneye gukurikira Imana neza, hanyuma ube wewe umubikira, hanyuma nanje urabona ko ndi umupatiri, hanyuma ubaye umubikira bizokorohera ingene ugiranira ubusabane n'Imana. Hanyuma ivyo bintu ndumva nanje ko umutima utari kurabinyemerera. Hanyuma muri ico gihe gituma Imana yanyihishuriye narayibajije ndabaza nti mbega Mana wampamagariye kuba umubikira canke wampamagariye kuba ukundi? Hanyuma ico gihe narabonye ikiganza c'Imana, ndabona inyishu y'Imana. Imana iraza iransanga, sinari nzije ko Imana ivuga, sinari nzi yuko Imana yishura abantu canke ivugana n'abantu oya. Hanyuma Imana icinyishurira aho hantu nyene muri kuva kuko nari ndahamererewe ukuntu kutameze neza. Ndamubwira nti by'ukuri umbabarire ntavyo noshobora guhindura ngo mbe umubikira, none rero nungirira imbabazi sindi buhindure. Ico gihe rero Imana yanyeretse uko narabayeho ndasenga kubera haciye haba ikintu cuko tutumvikana. Hama baca baravuga bati rero ubu kuvyanse nawe ntuzobaho uko wifuza. Ndibuka ko ico gihe baciye batangura kundaza mu nzu ntahora ndaramo, narararanye n'inkoko, igitanda canje bagishira mu nkoko, hanyuma baranyaka Bibiliya baranyaka na kantike. Hama ico gihe mbaho nsenga Imana ndayibaza ivyari vy'uko ndi mukuri. Niho rero Imana yaciye imyiyerekera jiwe haza ijwi rirampamagara, ndavuga ati Goderiva ndi kumwe nawe, ntutinye ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Nkaza numva mu kirere cahondi abaririmbyi bakaza bakaririmba, nkumva abamarayika bariko bararirimba bakaririmba bagatako bakambwira ati ni wifata uku genda uku ntacu uzoba, ndi kumwe nawe. Narahaboneye Imana, ndabona ko Imana ari nyishu. Nakubitwa 3 canke 4, ariko Imana nkumva nguma mfise umunezero utuma ntashobora kuva ku Mana na gatoyi. Ndumva yuko uwo munezero ndimwo bopfuma bankubita hako ndeka uwo munezero. Ego agaciro rero ko kumenya Yesu ugereranije uko wabibonye nyene ukiriye agace abariko baratwumviriza, ako gaciro wasanze kangana gute? Yo agaciro ka Kristo ni kanini cyane. Ku by'ukuri Imana itanga amahoro, iyo urushe irakuruhura, iyo umerewe nabi ikugirira neza, ugwaye iragutabara ikagukiza. Kuko nabibonyemwo byinshi, ibintu byinshi cyane aho hantu. Haragira ahantu nsanga ivyo nifuza ntavyo ndose, mugabo Imana igacisha ku bantu bo hanze ikabahishurira ivy'iwanje, bakaca babinzanira ivyo nari nkeneye kandi atabona agiye gusaba ikintu. Nkaza mbona Imana agaciro kayo karakomeye. Kandi nagiye ndayibona mu bintu bidasanzwe. Imana by'ukuri n'umwizigirwa. Iyo umuntu yakiriye Kristo agahitamwo Kristo, agira ivyo bahura navyo nk'ibigeragezo
nk'intambara. Ico gihe rero narageze ahantu mbaho jewe marayo imyaka 2 base ko ngaruka muhira mu bavyeyi kuri wa muvyeyi wanje ntaronka n'impuzu nambara, ariko Imana yankoreye igitangaza. Ndibuka igitangaza kimwe yankoreye, yaciye ku banyeshure bimuyaga bari muri interna, hanyuma Imana igenda ibahishurira yuko hariho umwana ari ahantu mu gitwenge. Hanyuma abo bantu baca baregeranya, abanyeshure baraterateranya impuzu, barazinzanira, barazimpereza atampuzu nagira. Kandi muri ivyo bihe nyene narimwo, Imana yarangwaniye intambara. Narageze ahantu nja muyigeragezwa, atari kubera abantu banka umuntu, ariko nkabona ko ari Imana irashaka ko igeze umutima w'iwanje. Nja ahantu ngasanga uwo munsi bakanyiminga, hanyuma babinyimye bakabinyima uno munsi bakabinyima ejo, nkaca nsanga Imana yaciye mu bandi bantu bo muri home inyuma yanje, nkasanga bahishuriwe ko jewe ntariko ndafungura, bakanzanira indya. Nukuri agaciro k'Imana ni kanini. Yesu ni nyishu mu kibazo c'umuntu aba ariko aracamo cose. Ego urumva rero uraho uri kurabona uko kugira neza kw'Imana. Iyo Mana ibona umuntu atawundi ariko aramwitegereza. Wavuze uti iravuga, ku bwawe mwaravuganye, mbega no biracavuga? Imana iravuga, yaravuze kandi n'ubu iracavuga. Ndavyibuka ko yambariye ico gihe mfukamye ndiko ndayisiguza, nza numva umuturagara nka kurya nyene imvura ihinda, hama nza numva hejuru yanje hari mu kwindwi hashira amatariki y'ukumunani. Hanyuma nza numva iryo jwi riraje riri mu gicu kininiya, hama kiraturagara hejuru y'iwanje, ndiko ndarira ndushe, ndemerewe n'inkoni, ndemerewe no kutagira iconja, ndemerewe n'ibintu byinshi cyane. Hanyuma nza numva iryo jwi riramamagara ngo goderiva. Hanyuma rikimpamagara naciye ngwa hasi kubera ryari riteye ubwoba cane. Hanyuma rirandeka riguma ritigita, uwo muturagaro ucace nk'umuturagaro uguma utigita hejuru y'iwanje, kuko yari Imana iriko irabinkorera, irasubira irampa inkomezi, ndasubira ndakanura ndavyuka. Hanyuma nitavye nza numva rirambwiye ngo nsaba ico ugomba cose ngo nduhoraho Imana yawe. Hanyuma ndasubira naguye incuro 3. Hanyuma ubugira kane ndavyuka ndabaza nguri Yesu, nza numva rirasubiriye rirambwiye ngo nduhoraho Imana yawe, unsaba ico ugomba cose ndakiguha. Kubera ryari riteye ubwoba cane, naciye mvuga ngo ngirira imbabazi, ngo niwigire, ngo urampa kuzokubona ibisigaye numvise kuri Imana. Hanyuma nja numva riratigisera riragiye. Rero nawugingo n'ubu Imana iracavuga, narayibonye ivuga. Nta kintu na kimwe nk'uko ijambo ryayo ribivuga, ntaco nzokora ntabanje kwibira akabanga basavye banje mvugisha. Nagiye ndaca mu bintu bikomeye cane, harabaye ico gihe co kurwanywa nkizwa, ivyo ndabirengana mbona Imana ivuga. Haraza n'ikindi gihe c'ubwigeme bw'iwanje bwo kuronka umushigantahe, Imana yewe yaranteguriye, ndabona Imana ivuga. Ndasubira ndabona mu kindi gice ngwara, nkagera ahantu kure nkaja muri koma, nkabona Imana ivuga ikankurayo, nkamenya ko ari Imana yavuganye nanje. N'ubure riracavuga. Imana iracavuga, yaravuze mu gihe caheze, n'ubu iriko iravuga, kandi yaravuganye na Goderiva mu bihe bitandukanye. Wewe Goderiva iriko iravugana nawe uri ahantu umeze nk'umuntu aboshwe. Ivyizigiro vy'umuntu avuganye n'Imana ubona biremesha gute? Ivyizigiro vy'umuntu avuganye n'Imana biratandukanye cyane n'ivyizigiro vy'umuntu avuganye n'umuntu nk'umugenzi we. Ku vy'ukuri iyo uri kuravugana n'Imana ni ikintu kinini cyane giteye n'ubwoba. Ni Imana, urumva ko ari Imana. Nagumye mvuga kuri wa munezero, biratandukanye cyane. Ni ukuvuga Imana muri ko muravugana, urumva ko agaciro k'Imana kari hejuru kuruta ubundi buciro bwose woba uzi kandi woba ufise canke ushize ku mutima. Ego ndabizi Imana intabara ikavugana nanje ngwaye, ndemerewe. Hanyuma
ngashika ahantu umwana w'umuntu adashobora kuntabara, ngashika ahantu umwana w'iwanje adashobora kunkuraho ndi, umutware w'iwanje adashobora kunkuraho ndi, hanyuma n'umuganga nyine ariko aramvura adashobora kunkuraho ndi, ariko Imana akaba ari inserukako aho umutima usuhuzwa ugomba ucokera ugira upfe, nkabona ikiganza c'Imana kinteze kindamiye rwa rupfu rugaca rumva imbere. Ivyo rero narabibonye n'agaciro kaniniya ku muntu avugana n'Imana uva yuremye kuko wavuganye n'Imana kandi urumva yuko ijwi ry'Imana riremesha. Mbega hantu warubohewe bakuziza yuko utagomba kuva mu gakiza, wakuweyo niki, byagenze gute? Yo ahantu nakuweyo nyene n'Imana, kandi bisaba kuramiriza ukagira ico uhisemo, ukavuga uti mpisemwiki, bigora canke vyoroha mpisemwiki, ico nyene kiriko kiraguha amahoro, nico kiriko kiraguhamagara, akaba ari co uhitamo. Iyo ugihisemo rero, iyo Mana wayihisemo ntigutetereza, nikumara amazi kandi ntigusiga mu nzira, iragushikana aho igomba kugushikana naho vyogenda gute. Ego umuntu rero abirondeye kugira ngo amenye neza ukuntu iyo Mana yagusohoye aho hantu ikagusubiza mu mwidegemvyo, uracavyibuka? Ego ndavyibuka cane. Namaze imyaka 2 ntagenda gusenga aho umutima wanje wifuza, ntashobora kwidegemvya, naratswe Bibiliya, naratswe kantike, nsigaye mvuga Imana ari imbwira ijambo mwijwi ryayo, akaba ariho tuvugana. Hanyuma Imana muri ivyo bihe umuntu arimwo, iyo yashize amanga arakorera Imana mu buryo butandukanye. Ico gihe nari niga muri primaire, hanyuma naho barampa nk'abantu nk'abagarde ko bashika kuri 3 bagenda bancunze kugira ngo sinshore kuza kuvuga izina rya Kristo muri abo bana twigana. Ariko kubera icyari kindimwo ntivyakunda ko nihangana, naragenda bancunze uko nyene. Hanyuma za ingeso z'umuntu, ingeso z'umukristo ziratuma zihindura benshi. Uko nari nifata n'ukuntu nari nubaha Imana, barandaba bakabona ko hari ikindi kintu ndiko ndabasumbye, hanyuma bakanyegera bakambaza, ngaca mvaho ndababwira ubutumwa bwiza, nkababwira ingene namenye Kristo, nkababwira ingene namenyanye n'Imana. Ubwo bwaca baza bambwira bati dusengere natwe, naho byari biruko. Hanyuma naravuye aho hantu kuri iryo shure, abantu bakijijwe, abantu abamizirima bakijijwe, abandi benshi nyene tutari dusangije kwizera bahindutse, babaye abandi bantu. Nabwiye ngo nubu baracaramirije, hari abantu barabaye abakenyezi, barabaye abashinganahe, barafise Imana, umva bahora bantelefona bakambwira, bakanyita ko ndi umuvyeyi. Rero iyo naho wowe uri muri iryo geragezwa uraribamwo, ariko uzicuri kurakurikira. Igihe rero uri kurakurikira iyo Mana yacu idatetereza itamara amaza, iraheze ikagukurayo ikakugirira neza. Ico gihe rero nahawe gushinga intahe, ndavyeruye kugira ngo mvanwe muri iryo bohero. Harageze igihe uwo mupadiri arampamagara ati ubu rero harageze ko wewe uvuga icuri, ati utakivuze ngo uhinduke uze iyo nanje ndi, ushurara utashe utekere ivy'iwawe hamusubire ku gatumba. Nanje ico gihe bari bantwaye 8 z'ijoro, hari mu 92. Bantwara 8 z'ijoro, sinabona aho naciye, sinari bwaje n'ahantu na hamwe, sinabona aho nagiye. Hama bacambwira ati uno musi uratekera utahe n'ishure ucuvamo. Hanyuma ndavuga nti bwa bundi nari naraye ndose mbona ngo nturanshingira intahe, nakuzanye ngo ushingire intahe, none nturanshingira intahe. Hanyuma uwo musi ndamenya ko ari igikorwa cyo gushingira intahe. Baca banshira ahantu muri sare bagiriramwo nyene inama. Uwo musi baca barakorana bose,
uwo mupadiri w'umuwonkere w'umudata wacu ashavuga ati ejo ubuca utaha utemeye kuba ko uba umubikira canke ngo wemere ukorere mu rutonde rw'iwanje. Ico gihe Imana irampa ubushizi bw'amanga, ubwo ntari bwo nigere numva, ubwo ntari bwo nigere nkora. Ni naho nabatirijwe muri mpwemu yera. Ego aca arambwira ati pfukama, nca ndapfukama hagati abankikuje, nca mfukama ndaba hariya, nca araza arankubita inkoni yo ngaha ku mugongo, aca nkubita n'amakofi, aca nkubita n'amaguru. Ubwo nyene akiriko arankubita naciye nuzura mpwemu yera, nuzura mpwemu yera, ntangura kuvugishwa, baca batangura kudegedwa, barahinda umushitsi. Ubwo nyene Imana ishiranyugururira, ntangura kuvuga ngo uhereye none temeye ko nzosengeraho umutima wanje wifuza. Ku vy'ukuri uko nyene mumbariye ni mu mpisakoshi yanje nduge, kuko umwami wanje yamfiriye sindiko ndamuhemukira. Baca barumva yuko ivyo bintu atari je ndiko ndavyivugisha. Sinari maze imyaka 2 nasenga, bose bahagurukiye rimwe ati mureke tubonye ibintu tutari bwo tubone. Uwo munsi baca barambwira bati tubabarire ivyo twagukoreye byose, ivyo twakwinjijemwo we udashaka utubabarire. Uwo munsi rero nca ndonka intsinzi mu kubohoka, nca ngirirwa neza. Mbere haciye hashika kuwa gatandatu no kuwa Mungu nca ntangura kuja gusenga, bansubiza za Bibiliya zanje mu myaka 2. Yego Yesu nahabwe icubahiro. Iyo niyo Mana tuvuga yuko ari inyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese, kandi urumva yuko yabereye inyishu umukenyezi Godeliva. Naho yari akiri muto, Yesu yaramuhagarariye, aramugwanirira kugeza aho agaragaza ubushobozi bwiwe n'intsinzi. Niyo Mana ukwiye kugira umwizigirwa mugenzi uri kuratwumviriza, kandi niwayizigira nayo ntizoguhemukira. Hamwe rero wowe wumva ugomba kwakira uwo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kuko twumvise ko ariyo ntango yo kugira ngo ugendane nawe uciye bugufi. Nagomba sabe Godeliva agusengere. Mwami Yesu nyakubahwa Imana data wa twese, we Mana twabonye muri bike na muri byinshi, twakubonye mu bigoye no mu byoroshe, twakubonye mwami turushe turemereye ukatubera Imana. Ni wewe Mana, niwe turiko turasenga muri kano kanya, niwe turiko turahamagara kugira ngo buri muntu wese atwumvirije kandi yumvirije intahe yacu mugirire neza, kandi umutahuze yuko uri ndiho, wamyeho kandi ugiruze. Abarushuwa ruhure, abaremerewe mwami ubaremurure mwami, abataragutahura bagutahure kandi bakumve. Ubarinde wa mubi, ubihishurire kugira ngo izina ryawe ryamamare. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Amen. Ikiganiro cyacu tugigarukirije ngaha. Nagomba gukengurukira cyane umupfasoni Godeliva yamfashije kukiremesha, ngakengurukira nawe mugenzi washimye kubana natwe. Turakengurukiye abatuganiririye, dukengurukira nawe we warutse yompi. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera, n'imirohere ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Birashoboka ko ugomba kuvugana na Godeliva, reka tumaze ingere umuntu yo mutora. Ego jewe singoye gutora. Je ndi umuntu ari ngaha mu Ruyigi kuri centre, nkorera ku bitaro byo ngaha mu Ruyigi. Hanyuma jewe inimero ziwanje ni nimero 61 67 22 58. Imana ibahezagire. Nawe Imana iguhezagire, naho utaha Yesu akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti
Yesu ni nyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.